icambere shaka kubabwira, Imana iravaruriza cyane imigendane mugiranira kuruta ikindi kintu cyose yoshobora gukorera ubuzima bwawe. Ni byiza ko Imana guhezagira, ni byiza ko Imana guhizira rya rurangiranwa, ni byiza ko Imana gukoresha ibikorwa bidasanzwe. Mugabo ivyo vyose ijambo ry'Imana tubwira ko bizohera, ariko ariho kimwe kizogumaho nikitwa urukundo. Urukundo no mu ijuru ruzoba ruriyo. Woshobora kwifuza kuba umuntu ari famous, umuntu ari celebre, umuntu afite popularité nini ya hano muri nosi. Woshobora kusaba Imana kuba umu influencer, whatever you want. Ariko imigendane mugiranira n'Imana nico Imana yitwaretse cyane kuruta ikindi kintu cyose. Kandi Imana ikirahamagara umuntu wese muri kiro kibanza ko munywana nyakubana kuruta ikindi kintu cyose. Hari ikintu bavuga mu Cyongereza ngo relationship over transaction. Umuntu mufitaniye ubusabane n'umuntu mufitaniye ivyo muhuriyeko, abo bantu babiri ntibangana. Uwo mufitaniye ivyo muhurirako urashaka kumutakaza. Mugabo umuntu hari sinzi ari umuntu wiwawe, uyo muntu ntakintu kimwe gishaka kuza kubatandukanya. Ibijanye n'ubukristo si bijanye n'amategeko y'Imana gira gutya mera gutya. Ibijanye n'ubukristo ubwa mbere na mbere nukungene ubana n'Imana, nukungene ugendana n'Imana. Ngo ndabaha uburore muri Bibiliya aho tubona meme na Yesu ubwiwe icambere yahereyeko, icambere cyabaye cyagaciro ku buzima bwiwe n'ubusabane yabaje kubaka agaciro n'Imana imbere uko atangura gukoreshwa n'Imana. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo aheze kubatizwa nitwasoma kumvuza umwanya. Mwemu Imana amufata ukuboko amujana mu bugaragwa. Iyo dusomye ubugaragwa muri Bibiliya twumva ibijanye n'ikibanza cha intimité. Kuko mu bugaragwa nta maresitora ariyo, mu bugaragwa nta marigara ariyo, mu bugaragwa nta buziburiyo. Ahandi birivuga ngo mu bugaragwa hataba abantu. N'ahantu iyo uhari uri wenyene. Na Yesu ugiye kuraba ariyo yahuriyeyo n'abantu babiri, yahuriyeyo n'Imana, ahuriyeyo na Satani. Ariko Satani nawe yaje inyuma y'imisi 40 amaze gusonza. Iyindi misi Yesu yari mu busabane n'Imana. Ni naco gitumusomye biri muri Mariko igice cya 3 dusoma dore ku murongo wa 14. Batubwira ngo atoranya 12 bo kubana nawe, ngo baze kwigisha no kugira ubushobozi ku muhemu mbi. Imbere y'ukuja kwigisha, Imana yashaka imigendanire yayo nabo. Imbere y'ukuza kudemontra ubushobozi bw'Imana, Imana yashaka imigendanire yayo nabo. Imbere y'ikindi kintu cyose wame ubizi yuko ibintu birashobora guhera, ariko ikidahera ni urukundo. Imana uyu munsi muri muhemu wayo, ndakuri ingene Dawidi avuga ngo ntunkure ko muhemu wawe noba ngo impamvu Dawidi yasaba ko Imana itomukura ko muhemu wayo nuko muhemu Imana muri twebwe atwigisha kunywana n'Imana, atwigisha kugendana n'Imana, atwigisha kudafana n'Imana n'ibintu iduha cyangwa amasezerano igirira ubuzima bwacu. Muhemu Imana aduha kuba abanywana n'Imana. Nisho gituma hari amakategori 3 y'ubusabane. Iya mbere ni iyo kuba turi abantu. Burya abantu bose Imana yabakunda, abakijwe n'abadakijijwe bose Imana yabakunda. Ubwo n'urugezo rwa mbere rw'ubusabane. Urugezo rwa kabiri ni urugezo rwo kuba umwana w'Imana. Abana b'Imana bafise ikibanza bafise abantu b'Imana badafise. Nta muntu umwe Satani yaremye. Abantu bose baremwe n'Imana, bose Imana yabakunda. Nizo gituma itanga izuba, irekura imvura ku babi n'abeza. Mugabo abamaze gucika abana babinjiye mu ndi kategori yindi. Mugabo mu bizanye n'ubusabane Imana ikarondera hagati yacu, si bizanye gusa n'imigendanire yuko Imana ari Imana natwe tukaba abana. Ahubwo Imana gane ko tuja kurundi rugezo rundi aho ducika abagore umugeni. Kristo ntazoza gutora abana b'Imana, Kristo azoza gutora umugeni. Ukuri kuri hejuru. Imana yagomba cyane. Urazi umwana nkuze kuvuga ngo umwana n'umushitsi. Umwana wamukunda ko n'ubuzima bw'iwawe n'amaraso yiwawe, ufite devoir kumukunda. Mugabo uwo mutazotandukana
atasezerano yo gutandukana rihari n'umugore n'umugabo, kuko abo umugore si ubuzima bw'iwawe, umugore cyangwa umugabo wawe ni we wenyine, mwahindutse umuntu umwe, ibyo mwame mubizi. Muri uru rugezo rero rwo kuba umugeni wa Kristo, aha niho dukeneye gusangira cyangwa kumva ano mabanga adasanzwe Imana ishaka kubijanye n'imigendanire tugiranira. Cyo gituma natoye iki cyanditswe kiri muri mu gitabo cya Esteri. Igitabo cya Esteri abatari bakemura kizi ni inkuru iryoshe y'umuntu ataco yarari umwana w'imfuvyi, umwana yakuze ari adopte, mugabo aba umwamikazi, apana w'igihugu w'ubwami wampire. Ariko byagenze gute? Haro vyishengero uyu munsi tutazi. Esteri hapfuye kuba umwamikazi gutyo nyene, kandi Esteri suko arushije abandi ubwiza. Esteri hari muhemu yari kuri we itari ku bandi. Niki cyatumye umwami amwitamo, kandi we ntiyari muri ubwo bwami, we yari umuyudakazi, yari umuheburayo, kandi na Mordekai onkle we yaramubuze ku zovuga nationality yiwe. Niki cyatumye Esteri umwami amugomwa? Hari umutima Esteri yari afise abandi bari baje batari bafise. Imbere kora ko amajambo ari menshi, mwana shako tuyatebako ngo mavuge kino kintu icyatandukanya Esteri Hadasa niryo rindi zina ryiwe n'abandi bakobwa bari batowe mu bwami bwo kugira ngo baze gutogwa kugira ngo havemo umwamikazi. Abandi baje ntibaje bafise umutima wo gukunda umwami, ntibaje bazanywe n'urukundo, baje kugira ngo nivyo bagiye competition, mugabo cyane cyane bagenda bafise muri bo ivy'agaciro basa kugenda batwaye ibwami, kuko bari bemerewe ko nibagira ibwami ico bashima cyose bagitwara, ikintu cyose kiza kubabera cyiza bagitwara. Mwani majambo bo bagiye kubw'inyungu, mugabo Esteri agenda ntiyagiye kubw'inyungu, Esteri agenda yagiye kubw'urukundo. Mbabwira ikintu kimwe, n'abafana n'Imana ibintu ishobora kubakorera abo bantu hari ahantu batagera, ariko abafana Imana urukundo abantu bagera kure. Nico gituma wa mugore nako ndabyaye yamena amavuta kuri Yesu. Yesu aciye umugani avuga ngo uwababariwe ivyaha vyinshi agira urukundo rwinshi, ariko wababariwe bike agira urukundo ruke. Plus umenya ingene utari ukwiriye, plus umenya ukungene utari ubereye, plus umenya ukungene wari wo gupfa, ariko uyu munsi ukaba uricura Imana yakugize uriwe ikakugira umwamikazi wayo, ivyo bigutera kuyikunda kuruta uko kare wayikunda. Uku kwezi nuko kuza gukubita hasi vya bintu dukeneye ko Imana idukorera, kuko iby'Imana ikora n'ivy'Imana igaragaza ku mitima yacu, umutima wayihishurira umutima wacu nisura kubigiranya na gatoya. Igihe cyose Imana yambwiye umutima wayo itambwiye ibikorwa vyayo, vyanezeje umutima wanje kuruta uko Imana kirambwira ibikorwa vyayo. Imbere ko ntacu tujariya Mazaburi y'103 umpe umurongo w'indwi, Psalm 103 verset 7. Yamenyesheje Mose inzira ziwe, ibikorwa vyiwe yabimenyesheje Abisirayeli. Hano hari abantu babiri bariko baravuga. Ucubana ndacha cyanditswe Mose avuga ati ujane natwe ntudusige ngaha umyemere kuza kujana. Ni kuvayo 33. Okay, cyatuhaje kugira ngo twihute. Hano hari abantu babiri ariko batubwira. Abambere na Abisirayeli. Undi muntu batubwiye hano n'umuntu yitwa Mose. Itandukano rya Mose na Abisirayeli nuko Abisirayeli bari bazi ibikorwa vy'Imana, uruhande rw'ubushobozi, uruhande rw'ibikorwa Imana ikora, ariko Mose kurundi ruhande Mose yarazi umutima w'Imana. Burya mu isezerano rishasha Imana iduhamagara kumenya ubushobozi bwayo, kuko n'abapagani nabo barabona ko Imana ikomeye, iyo bageze mu bihe bigoye barambaza Imana. Mugabe ikintu cyambere Imana ishaka, Imana dukeneye aho tuba abantu bamenya umutima wayo. Nico tuvuze ngo yamenyesheje Mose inzira ziwiwe, bavuga ngo he revealed his character to Moses, yahisuriye Mose umutima wayo. Mose ntiyamubwiye ngo ngibi ivyo soboye gukora, Mose yamubwiye ati nguko ukondi. Hano hano Imana ishaka muri kuno kwezi abantu bazi inzira z'Imana, barongora abazi ibikorwa vy'Imana, abazi inzira z'Imana, ab'Imana hishuriye umutima wayo, abo bazi kandi barongora abazi ibikorwa vyayo.
mbabwira ikintu kimwe, imana ni imana ikeneye imigenderanire yayo natwe. Nicyo gituma umviriza, imana yari konvertishije, yarahinduye forma. Iyo turiko turavuga Kristo Yesu, ni forma umwana w'umuntu ashobora gusoma. Abara bagura ama DVD kera n'ama CD kera, hari igihe bashobora kugura CD wayishyira muri lecteur yawe agashaka kubwira ngo unsupported forma iri soit impossible de lire iyo forma. Donc nifungo iyo forma iyo lecteur yawe ishobora kuyisoma. Meme no mu miduga bamwe mufise hari miduga idashobora gusoma DVD. Muriko muranyumva? N'Imana nayo uko yari iri kandi ntiyashobora kubana n'abantu, kandi abantu bashobora kwitahura. Imana yaraje muri forma aho umwana w'umuntu ashobora guhura nayo, kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo igihe Kristo yari ku musaraba, Imana yaramanutse iza muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi. Uyu munsi ndashobora kubona Imana, kare munsi ntashobora kubona Imana kuko yashobora gupfa. Yari forma idashobora gusomwa. Ariko uyu munsi muri Kristo Yesu, uyu munsi muri muhemu yera, ndashobora kumva Imana, ndashobora kubona Imana. Gusa irafise kumwe nigenda inyiyereka imyihisurira, ariko biteze kugira nawe ubuzima bwanje. Muriko muranyumva? Yamenyesheje Mose inzira ziwe, ibikorwa vyiwe yabimenyesheje Abisirayeli. Nicyo gituma Mose yashobora kwipermeta kubwira Imana gute. Muga murongo muri Kuvayo 33. Kuvayo 33 umurongo wa 12 baravuga ngo maze Mose abwira Uhoraho ati raba wambariye ngo dugana abo bantu, ariko ntiwamenyesha uwo dutumanye. Umviriza Mose aya majambo ariko arabwira Imana. Warambwiye ngo dugana aba bantu, ariko raba Mose ninde kugira ngo ashobore kurezona Imana? Uzi ko Mose ari muri bake mbona bashoboye gutena Imana mu maso. Umusume Mose Imana yamubwira ati Mose, aba bantu bawe iyo babaye abantu babi, baba abantu ba Mose, iyo bariko baragenda neza baba abantu b'Imana. Umusume Imana yamubwira ati Mose, aba bantu bawe bangeza aha. Atejewe hakoze kwama ndiko ndanyinyurana nabo, ngiki cemezo nafashe. Umviriza Mose, wewe uri umukunzi wanje. Tesha umve Imana ikene gukora ikintu ikaza kubanza kukuganiriza. Imbere uko Imana igira ikoze ikabanza wewe kukugira inama, shaka kukwibira akabanga. Imana yabwira Mose, umviriza aba bantu bangeza ahantu, kubw'ivyo nafashe icyemezo cyo kubarandura bose. Mugabo wewe ndagusigaza, hama wenzo guhezagira, ndakugira ihanga rikomeye, maze ndaguhezagira. Aba bantu mugabe bavuye kukubangeza hano Mose, bakumena umutwe nanje bakawumena. Mugabo Mose arabwira Imana ati Imana, ivyo wovyubahuka? Nampifye gato. Imana ati kubera ikintu bikora? Ati reka Mana, amahanga yarumvise amakuru yawe, barumvise inkuru zawe, barumvise imigambi ufitiye aba bantu. None mbega hamwe wobicira muri buno bugaragwa bose bagahera, basuvuga ngo ya Mana inaniwe, yagize intege nke zo kubashikana mu gihugu yari yabasezeraniye. Mose kuko yari umukunzi w'Imana, acarondera solution y'Imana, kandi ari Imana abwiza kumuha solution. Arabwira Imana ati Imana, okay, kushavuye kandi abantu bakugeza ahantu, urashavuye ndabibona, enda wicejewe aba bantu bareke, uburake bwa buzoca busubira hasi. Mugabo amahanga ntazogutuka, amahanga ntazokuvuga nabi. Mose agwanishaka kuburyo Imana yiwidatukwa. Mbabwire n'umukunzi wawe nyakuri, wa wundi wawe nuzokugwanira mu gihe atawundi ariko arakugwanira. Ni wa wundi azokwemera meme n'ukuriska reputation yiwiwe ku bwawe. Hari igihe abantu batatwumva batadutahura, mugabo imisoso wamwivira kino kintu. Iyaba yari Yesu ari ngaha, yoca urubanza ndiko ndaca, yokora ibintu kudiko ndabikora. Amen. Ya muri kino kibanza ukuriko kumenya umutima w'Imana. Imana yumvise yotakaza Mose ishira bivamo, ati nta kundi reka tubandananye nabo, nta kundi vyaranse. Ugiye kuraba Mose ikintu yabwiye Imana cyari ikintu kidasanzwe. Umviza hano naho nyene ariko arabwira Imana, arabwira Imana ngo Mana, wewe wavuze ngo dutugana aba bantu, ariko ntiwamenyesheje uwo udutumanye, ninde tujanye? Ariko yamara waravuze ati ndakuzi izina kandi wagiriye ubuntu imbere yanjye. None rero ndakwinginze, asangwa nagiriye ubuntu imbere yawe koko, nunyereke imigendere yawe, kugira ngo nkumenye
mbone kurushiriza kugirirwa ubuntu imbere yawe kandi wibuke yuko iryo hanga ari iryawe. Aramwishyura ati ubwanje nzokwijanira namwe bashikana amahoro. Ati ubwanje muryakire sinze musome irikete y'ikete ry'urukundo Imana ibandikiye. Imana irabwira Mose iramubwira ngo ubwanje ndakunda mu Congereza I will personally. Hallelujah. Ubwanje nzokwijanira namwe mbashikane amahoro. Shaka mbwira umuntu ari muri cyo kibanza Imana izogushikana amahoro. Imana izogushikana amahoro. Imana izogushikana amahoro. Mu Congereza avuga ngo everything will be fine for you. Vyose bizogenda neza. Mbwira umuntu ari wande yiwawe uti vyose bizogenda neza. Cyane gose uti vyose bizogenda neza. Hallelujah. Umviriza rero Imana y'Yesu bandanye mubwira. Kense, Mose aramwishyura ati ubwawe nutajana natwe ntudukure ino. Ubwawe nuta none Imana yamubwiye ko izojana nawe. Mose asubiye kuyibaza kubera iki? Ibi ndabibona nk'ikiganiro kiri hagati y'abakundana. Abantu bakundana ni gake ijambo umwe arivuze undi ari nivyo aragizera. Mwe kizokoreka abantu bakundana ivyo yavuze abashaka bisubiremo. Haje wavuze ngo urankunda. Bisubiremo kandi. Kandi uyu munsi ntiwambwiye ko nkunda. Babagabo bare empasi. Nzo bikubwira gushika ryari none ntubizi. Nirangaje y'urukundo. Meme no kubana bacu abafise abana abakuze bari ngaha. Apana bakiri batowe mugabo n'abakiri bato nasho mwese mubibazanye. Mbarizo umuntu heri wande yiwawe utirikanga umuvyeyi wawe yakubwiye kagukunda. Ndakwinginze mumbarize wibuka apana ivyo wizera. Iki kibazo nakibajije abapapa tweko turakwana formation. Umviriza numwese atubwira ingene umuvyeyi we yamubwira akamukunda. Umwese twumva aradutse ngo papa yamubwiye ngo akagahungusha ndakemera. Vyaraje kavuga ngo ndagakunda aka ndakemera. Abatari bake ngaha dufise n'ivyo uyu munsi tumaze kumenya ubwenge. Ivyo tubona abavyeyi badukore twavuga ati ibabikoze kuri ko badukunda. Mugabo barigeze batubwira ko badukunda. Aba mama n'abapapa muri ngaha mumaze kubwira abana banyu ko mubakunda kangahe? Kenshi imisi yose mukoma amashi menshi ni sawa. Urunganwa ni sawa. Umwana arabikeneye. Abakundana barabikeneye. Kurako urukundo ntirumenyegwa. Abakundana bama bariko barepeta ivyo bavuze. Hano Mose ubundi yataza kuba afitani ubusabane. Atazi ko agire ubuntu imbere y'Imana. Kandi ngo n'Imana imuhamagare mu izina. Kureka Imana amuhamagaye mu izina. Nikugira ngo imudistenge n'abandi. Kuko mu rukundo umuntu ntiyumva kari mu bandi. Umuntu yumva ari wenyene. Niso gituma turi ngaho ivyo twumva nga kumburizo kumumengo ni vy'abantu bari ngaha. Mugabo ni wagenda gusabana n'Imana ku giti ciwawe. Imana izokubwira ku giti ciwawe ikibanzo ufise mu mutima wayo ukungene kubona ukungene gufata n'icuro present mu buzima bwayo. Mose arishura ati ubwawe nutajana natwe ntudukure ino. Umurongo ukurikira none niki cyo menyekanisha yuko nagiriye ubuntu imbere yawe twe n'iryo hanga. Muri buka abantu bakundana nyene tujura kumavuga nimba vy'ukuru nkunda nimba unkunda ututuntu twamaho na Mose abwiye Imana. Umvirize wowe bazobibaza ntibari ko baragupyeja. Nirangaje urukundo. Baranyiyamirije bamwe nivyo nirangaje urukundo. Kuko none ugira ikibazo nyabaki wose angu bisi kumukunda akubwiye ati kunkunda nakagironse bikora ivyo akubwiye. Mugabo batubwira yuko ubushakashatsi bwakozwe abagabo ntibiri muri nature yabo kuvuga ko bakunda. Haleluya. Langaje urukundo
twagarutse kandi ngoma mpeze aramubwira ngo no niki kicomenyekanisha yuko nagira ubuntu imbere yawe twe n'iryo hanga mbega se uko njana natwe bigatuma twe n'ihanga ryawe dutandukanywa n'ayandi mahanga yose ashagaje ku isi. Ndakunda inyishu Imana cimuha uhoraho yishura Mose. Raba umukunzi wawe yakwishura avuga ngo nico uvuze naco ndagikora, nico nacuvuze. Reka mbwira umuntu muri kino kibanza nibi navyo tugiye kuzovuga ukwezi kw'imigenderanire yimbitse n'Imana, Imana izobikora. Mbabwire burya kuganya umutima w'umuntu nico gikomeye kuruta kuganya ivyo afise. Ivyo afise nibisanzwe paraporo y'umutima wiwe, washoboye gukonkereza umutima wiwe. Ivyo afise vyose umutima wagukunze, umutima uraza gutegeka ibisigaye vyose ubihabwe. Imigenderanire tugerana n'Imana nidutuma dukonkereza umutima wayo. Kandi kuko washoboye gufata umutima w'Imana, Imana ikugenza nk'abandi, Imana igutreta ubiriza mu buryo buri particulier apana nk'abandi. Uravyumva nico nacuvuze ndagikora kuko nakugiriye ubuntu nkakumenya izina. Ano hantu twifuza gushika uku kwezi ndahejeje usenga Imana wibiruta Imana, ndakeneye kugirirwa ubuntu imbere yawe nukumenya ko wamenye mu izina. Ndaguhishurirwe, menye umutima wawe, menye ivyo ugomba, menye ivyiyumviro vyawe, menye inzira zawe. Ibisigaye nimba uhimbaye Imana, ndangije kuri iki kintu, mbega uhimbaye Imana, nimba uri umuntu vy'ukuri ahimbara Imana, ni giki yoba ifise itoshobora kuguha? Iki Imana ubwa mbere ishaka. Cyo gituma imbere yuko abwira Petero misi yo gukora igikorwa, yambwiye ati Petero urankunda inshuro zingahe? Zitatu. Impa inshuro zitatu. Petero urankunda, avuga ikintu gikomeye ngo kurutaba. Uyu munsi Imana ikirakubaza ubwa mbere na mbere, n'abagabo n'abagore muri ngaha, Imana yakubaza urankunda kuruta umugore wawe, urankunda kuruta umugabo wawe, urankunda kuruta abana bawe. Haleluya. Urankunda kuruta aba? Petero ati ego mwami wanje, urabizi ko ndakunogera. Aramubwira ngo ragira intama zanje. Imbere yuko aragira yabanje kumubaza kamukunda. Nivuga ngo ivyo dukora byose motivation ya mbere ibizo kuba urukundo. Ico uzokora atarukundo rurimo, ico kintu umenye ngo nta ntambwe kizokwigira gishika, nta n'impera kizoguha. Ariko ico uzokora ugikoreshejwe n'urukundo, ico kizogushitsa kubikomeye. Ni Yohana 21. Nuko barangije kurya ndajeje, Yesu abaza Simoni Petero ati Simoni mwene Yohana, mbega urankunda kurusha aba? Nawe ati ego mugenzi, wewe urazi ko nkunogera. Aramubwira ngo ahura imyagazi y'intama yanje zanje. Seze yongera kumubaza ubwira kabiri, Simoni mwene Yohana urankunda kuruta aba? Nawe ati ego mugenzi, urazi ko nkunogera urazi ko nkunogera. Aramubwira ati ragira intama zanje. Bwa mbere imyagazi, ubwa kabiri intama nzobizako. Amubaza ubwira gatatu, Petero akuvyishura nk'umuntu ariko aragiranira ubusabane n'Imana, byaciye murakaza, yaciye ashavura. Ati Simoni mwene Yohana, mbega uranogera? Petero ngo arababara kuko amajije ubwira gatatu ngo mbega uranogera? Aramusita mugenzi, wowe urazi byose, urazi ko nkunogera. Yesu aramubwira ati ahura intama zanje. Petero yababajwe nuko Yesu agumye musubiriramo. Kwimusubiriramo suko yabikekeranye. Kwimusubiriramo yariko arakomeza iyo migenderanire. Iyo umuntu agumye kubaza ikintu akagigusubiramo, suko atakwizera, suko atakugira confiance, mugabo arakene kico kintu gicika isezerano. Sindiko muri ko muranyumva. Cyo gituma na Yesu ariko aravuga ibintu bikomeye, avuga ngo nukuri ndababwira. Ubu harakene kuri aravuga ngo nukuri mugabo birakeneye gushiraho urufatiro rukomeye rw'icyo kintu. Imbere yuko Petero abwirwa kuragira intama, imbere yuko Petero abwirwa ko wacu bwungere, yabajijwe urukundo. Natwe imbere y'ibindi bintu byose, Imana uyu munsi tubaza urukundo, idukeneye ko urukundo. Turondera ubwa mbere na mbere iyo migenderanire, ibisigaye byose tuzomeye kugenda tubibamo no kugenda tubigendamo.
nta muntu n'umwe asabana n'Imana, nta muntu n'umwe agendana n'Imana uyo muntu atazokomera buri buno bugingo. Kuko ikinezereza umuntu n'Imana ko bimeze, iyo umutima ukunze uratanga. Iyo umutima ukunze, kubwo urukundo Imana akunze abari mu isi nibwo rwatumye itanga. Ukunze uratanga. Umuntu akeneye kurinda akubwira cyane kagukunda ngo deja ubomye ukungene ugo rukundo rugaragara mu bikorwa, wowe ubwabasha ufate burya ndazi ko nkunda. Muriko murantahura ikenshi Imana dukeneye ko ikintu tugiye kubamwo, tugiye kubandanya tubamwo uyu ku kwezi, imigenderanire yimbitse n'Imana. Kuba munguza nzobidugana ku rundi rugezo rundi. Aho uzosigara ugera ahantu telefone uyizimya, ukabwira inshuti abagenzi ati ntimundondere siho ndi, ukiugarana mu cumba ugasabana n'umwami wawe, akakubwira ivyuzuye umutima wiwe, nawe ukamubwira ivyuzuye umutima wawe, akakubwira umutwaro afise, kuko Kristo arafise umutwaro, nawe ukamubwira ivyuzuye umutima wawe. Hari muri ibyo aravuga ngo umenagure umutima wanje nibimenagura umutima wawe. Break my heart for breaks yours. Ibijanjagura umutima wawe, ibivunagura, sinzi ibijanjagura umutima wawe, aba ari ivyo nanje uma ko bijanjagura umutima wanje. Tubeho dufise imitima imenetse, kuko Imana ikunda abantu bafise imitima imenetse, abantu bari flexible, abantu Imana ibwira bakumva basangira nayo vyose. Muhaguruke ku maguru yanyu, taretse ikiganza cawe imbere y'umwami. Mwami Imana yacu hambaye, abana bawe turagushimiye, abana bawe turagushize hejuru. Urazi gikwiriye ku buzima bwacu kuruta ikindi kintu cyose. Urazi cotangura gufata ikibanza ca mbere mu buzima bwacu, no gusabana nawe, no kugumana nawe, n'imigenderanire tugiranira nawe kuruta ikindi kintu cyose. Mwami, turi muri kino kibanza tugusaba ico Dawidi yagusavye igihe kimwe, avuga ngo ico saba Uhoraho ni kimwe, kandi ico nzokwama igihe cyose nitwararika, no kuba mu ngoro yayo, nkihweza ubwiza bw'urushengero rwiwe. Ntiyagusavye urupfu rw'abansi biwe, ntiyagusavye insinzi mu ntambara yari arimo, ntiyagusavye umugisha, ntiyagusavye ikindi kintu, yagusavye kuba mu ngoro yawe. Kindi gihe haravuga ngo naranezerewe igihe bambwira ngo tugende mu ngoro ya data. Vyari umunezero wiwe, kuko nk'uko impongo ihuzagiza wifuza imigezi y'amazi, niko umutima we nawe wahuzagiza wifuza wewe. Aho niho dukeneye kugira Mana yacu. Dukeneye kuba ahantu aho twumva ko vy'ukuri uri wacu, uri Imana yacu, uri umuremyi wacu, uri umukunzi wacu, uri ivyirato vyacu, uri ivyizigiro vyacu. Dawidi aravuga ngo mbega ninde wundi mfise atari wewe? Naho dukeneye gushika atakini tugira nk'iki nk'ivyirato atari wewe mu buzima bwacu. Shoboza ubuzima bw'abana bawe Mwami Imana, imigenderanire Mwami Imana bafitaniye nawe uyagure, uyigire minini, uyivomerere mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, maze tube abantu igihe cyose wama wishimiye, abantu bakora ku mutima wawe uzobukoze. Turagushimiye kandi turaguha icubahiro ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo, amen.